cyane cyane ko ubona igikorwa cyatangiye murahazi ariko dukeneye ko amezi batekanije ko kizoba cyamaze guhera cyoba cyaramaze guhera rero hariho ibikorwa bimwe bimwe twebwe nk'abanyagisagara twakora dukoresheje ubuzi wacu nicyo gituma uno munsi twahisemo kuza kugira ngo ibikorwa byo gutegura aho bazoshima umusaso tuba turahategura n'amaboko yacu ariko ni muri ya ntumbero y'uko itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu igikorwa kizoba cyamaze kuba nk'igisozerwa buhoro buhoro na cyane cyane ko kizogira igiteramo hano nyine turi rero murazi ko abanyagisagara dukunda byiza dukeneye rero ko icyo gihe hazoba hameze neza wa musaso uzoba wamaze gushika n'intebe zizoba zamaze gushika hanyuma icyo giteramo icyo gishoboka neza rero muri iyo myiteguro tuhategure neza hanyuma abahinga bace bakora ibishoboka byose kugira ngo batuzanire amatapi synthetique bashireho n'intebe hanyuma icyo giteramo kikibanza kigenda neza nakahe kamotera abanyagisagara barashobora gutanga intererano yabo kugira ngo icyo gikorwa gikomeye kizobe cyaheze kuri iyo tariki murakoze cyane rwose akamo twotera abanyagisagara ndetse n'abarundi bose nuko twomenya ko ikibuga cy'umupira cyitiriwe Intwari ni ikibuga cy'igihugu ariko ikibuga cy'igihugu rero niho hahandi twoja muri kakamu badutera ko umuntu wese yogira ibishoboka akagerageza guterera kino kibuga kugira ngo ntituzosubire kuza gusembera mu bindi bihugu tugenda gusheza umupira rero akamo twebwe nk'abarongozi b'igisagara cya Bujumbura twaraye tuzanye imifuko yo gusahiriza igikorwa n'abandi barundi n'abamedia nabo nyene eka abantu bose bakorera mu gisagara ndetse no mu Burundi hose bogerageza nabo nyene bakabona yuko igikorwa bogishigikira kugira ngo ejo aho bukera natwe tuzokwiratire ikibuga cy'umupira mpuzamakungu gikwije amategeko yose murakoze. Vous avez effectué des travaux communautaires au stade des Intwari. Est-ce que vous pouvez nous dire l'idée derrière cette activité? Merci beaucoup. Comme tout naturellement, nous avons toujours organisé des travaux communautaires chaque samedi. Mais aujourd'hui spécialement, nous avons organisé des travaux communautaires dans ce stade, dans le cadre de nettoyer pour que dans les jours à venir, on puisse avoir un terrain déjà bien travaillé et afin que le tapis synthétique initialement prévu puisse être installé dans ce stade. Alors, nous venons d'apprendre que d'ici 2-3 semaines, tous les matériaux possibles, c'est-à-dire les installations des chaises, les tapis synthétiques, tout sera en place. Alors, nous avons une activité qui sera organisée le 30 juin, une activité communément appelée une veillée culturelle. C'est une veillée qui précède le 1er juillet de l'indépendance. Alors nous devons veiller ici dans un stade suffisamment bien préparé où il y a des chaises, où le tapis synthétique est déjà mis en place. Donc c'est cela la motivation pour ce genre de travaux. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on va faire les travaux, nous allons continuer tous les samedis et voir comment on peut évoluer et achever l'activité. Merci. C'est quoi alors votre message envers les citadins qui n'ont pas encore donné leur contribution pour que cette activité soit déjà prête sur cette date? Le message, il est clair. Le stade, ce n'est pas pour la ville de Bujumbura, c'est pour tout le pays. Alors, c'est une joie immense pour qu'une ville, capitale économique, puisse avoir un terrain suffisamment bien préparé qui répond aux normes internationales. C'est quand même intéressant que les gens puissent répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que chaque citoyen puisse apporter sa tire de contribution. Hier, nous avons, la mairie de Bujumbura a même fait un petit geste, je dis bien, c'est un petit geste. Nous avons amené quand même 730 sacs pour une valeur de 20 805 000 francs. C'est une petite contribution, comme nous avons toujours fait cela.
Vous savez, depuis le début de travaux ici, nous avons quand même toujours envoyé des gens en termes de centaines pour aider, pour accompagner les activités du stade. Alors, c'est vrai, 736 c'est quelque chose, mais nous devons continuer à travailler, à faire des travaux avec nos mains, jusqu'à ce que la date du 30 juin puisse nous arriver avec une bonne préparation. Comme ça, le 1er juillet, on sera à l'aise avec l'électricité. bakozi muri ko mubaka inyubakwa nziza mpuzamakungu turabaramukije amahoro y'Imana muri uku kwezi kudasanzwe ariko kuri mu munsi wahariwe abakozi n'akazi ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi twatewe iteka ntangere ryo kwishikira ngaha hasanzwe hariko hubakwa inyubakwa nziza y'akararuhore iri ku rwego mpuzamakungu natwe tugira ico dukoze kuri n'ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi umunwa ni jewe Sandrine Nizigiyimana ariko ijambo n'ibimenyesha amakuru vyose bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi udasanzwe nk'uyu nakaryo keza turonse ko kugira ico dukoze mu guterera igihugu nk'ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu Burundi kuko sagaseseshwa rumuri biri ku kivi kandi biriko birakora ibishimwa uyu munsi ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi akazi kavyo usako gutesha umwanya abantu nk'uko bamwe bataratahura akamaro kavyo babivuga bifatiye mbere mu kumenyesha inkuru mu kwigisha no mu kunezereza abantu bitibagiye iterambere no kwiha akazi no mu kugatanga uno munsi aho iterambere rigeze imbuga ngurukana bumenyi zibifisemo uruhara runini kuko zatumye isi imera nk'icibare umurindi rero ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi uriko ivyo ni nka gasape YouTube Facebook Instagram TikTok WhatsApp n'izindi o kwamamaza amahoro urukundo umumvikano iterambere n'ibindi byinshi mu mwanya muto aho umuntu aba ari hose amakuru amushikira ico ni ikintu gikomeye cyane tutoreka gushima abantu benshi bararonse akazi bishiye muri ibi bimenyesha amakuru ico ni ikintu gikomeye tutoreka kuvuga cerekana ko ibimenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi byafashe nka nkama ihangiro rya leta y'u Burundi rongowe na nyine icubahiro mukuru w'igihugu rivuga ko umunwa wese utegereza kuronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka ifaranga ibimenyesha amakuru birashimiye cyane leta y'u Burundi irongowe na nyine icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi umujama w'abajene Varisito Ndayishimiye kungene yorohereza abamenyesha amakuru bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ubu baragira ijambo mu bikorwa by'igihugu byo guterera bakagira n'umwidegemvyo mu kurondera amakuru agakemanyi twazanye rero nakimifuko ishika 80 y'isima niko tureha twaje gushirako natwe ukuboko kwacu murakoze cyane nkuko dusanzwe duseruka mu bikorwa byo kubaka igihugu biciye mu bimenyesha amakuru tuboneyeho akanya ko gusaba leta mvyeyi leta nkozi niyabona bishoboka bizodufashe muri urugamba turimo rwo kurwanya ubukene udukoresho dukoresha tuzohore tutwinjiza mu gihugu bitatugoye cyane kubera turazimvye cyane natwe turacari bato kandi kenshi turananirwa ugasanga dutanze ishusho tutari twifuje gutanga kubera kubura ivyuma bikwiye kandi bigezweho ndashaka kugasubiramo turongeyeho akanya ko gusaba leta mvyeyi leta nkozi niyabona bishoboka izodufashe natwe muri urugamba turimo rwo kurwanya ubukene udukoresho dukoresha tuzohore tutwinjiza mu gihugu bitatugoye cyane kubera turazimvye cyane kandi turacyari bato kenshi turananirwa ugasanga dutanze ishusho tutari twifuje gutanga kubera buri ivyuma bikwiye kandi bigezweho ni muri ya ntumbero yo guhamagarira ba rukerarugendo baze bararaba amasanamu meza y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi banunkwe bahozore baza kugitemberera bitume bagendera canke kubera bahimbawe n'amasanamu
babone ko agafaranga nako gashobora kwinjira mu gihugu cyacu biciye kuri abo ba mukerarugendo. Ikindi dusaba leta nkozi leta mvyeyi ni uko yo dufasha mu itunganya neza ku bijanye na YouTube, tukaronka akarusho kanini nk'ibindi bihugu, YouTube ikagera mbere n'ibiro ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nitworangiza tudashimiye imboneza zafashe ya mbere kugira umugwi w'imenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ubeho kandi ukomere. Abo nabo ni ambassadeur Wirinyamitwe, turamushimiye. Turashimiye kandi n'umufasoni Yosiane Irakoze hamwe n'umushinganahe Wirinda Baniwe. Niharambe iterambere, niharambe imenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, niharambe igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Yasa kandi kajambo gatoya ko gushima turamwaye cyane. Mukije nibyo yaravuze Yosiane Irakoze, ndumwe mu barongoye iyi groupe yazanye iyi mifuko fatikanyije na mugenzi wanje Wiri Ndabaniwe ari mu gihugu cya Suède. Twashaka kubashimira kuba mwatwakiriye mukakira akaganuke kacu n'ahari gatoya, dushimira na leta nkuzi yatanguje kino gikorwa. Hanyuma tukabandanya shimangira ijambo mugenzi wanje yavuze yuko twoshigikirwa kubera ko akazi kacu benshi babifata nk'umuyobozi ko turavyina dutumwanya, ariko burya turwanya ubukene kandi kuba dutanga ubuzi tugabanya n'ubushomeri mu gihugu. Rero badufate nk'ibindi bisata byose mu gihugu cyo kumenyesha amakuru. Sense dukurikirane nk'uko nibaza ko twe dukora ibitandukanye n'amaradiyo, badukurikirane nk'uko twese dukora, barabira mu bindi bihugu ukuntu bigenda, hanyuma dushobore gushigika mu kazi k'iwacu. Nshimire n'abagenzi banje twateranye kino gikorwa, baritanze rwose kugira bino bintu bishoboye kuhaba. Mubandanye mukora nk'uko n'abandi mugana ashaka gushishikariza abandi barundi bose bari ku isi. Ikigo si catwe twenyene n'igihugu cyose. Umurundi wese ahantu ari, namwe ndabivuga kare, uburyo umurundi wese ahantu ari yo kwikura umufuko umwe w'isima akatanga kugira kino gikorwa gishobore gukorwa nk'uko twebwiza birushengera ibyateguwe. Umuntu wese ahari, abarimo abari hanze, bumve ko kino gikorwa ari umurundi wese, 30 miliyoni n'amafaranga make umuntu wese yoshobora kuyikura. Dutange kumva ko two dukora igihugu cyacu kandi tubikore tunezerewe. Ndabashimiye n'iryo jambo ryanje. Murakoze cyane. Kuri uno munsi turaryohewe cyane nk'abamenyesha makuru bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Bari twaraye twiyumvira igikorwa gikomeye cyane twokorera igihugu cyacu, arico cyo kubaka stade Intwari. Twaravuze stade baratanguye kuyubaka kuva hasi raduga, ubu igeze ahantu vrema hakomeye cyane, ariko twavuze nk'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, stade nishobora guhera natwe tudashizemo ukuboko kwacu nk'abamenyesha makuru bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno musi rero ino tariki niho twagiye hamwe twese, umwe wese aratanga icyo ashoboye, hanyuma turashobora kugura imifuko y'isima atari mikeyi cyane. Uravye amikoro yacu na bwa buhinga bwa none ingene bwinjiza, twarifunze nyene turafunga umukanzu natwe tutegereza guterera igihugu, tuboneke nk'abantu nyene bakunda igihugu, kujya tuboneka mu bikorwa byacu turiko turamenyesha amakuru, dutanga inkuru zitandukanye, n'amaboko yacu reka tuyakoreshe, n'amahera yacu tuyakoreshe mu kubaka igihugu canke mu kubaka stade niniya cyane iri ku rwego mpuzamakungu. Umusi izohagarara tuzovuga tuti hajya harimo akantu kacu kandi gakomeye.
hanyuma twatanze imifuko igera kuri 80 y'isima murayibona ngaha turashobora kuyiha amashi kamera. Ego uyu munsi yawe yumvise gute ukuntu ikigo cyarateguwe bitoroshe ariko uyu munsi kirabaye impamo imitwe ibudeze ihagaze imbere umvise gute turaryohewe cyane turaryohewe komite iri ngaha sijewe nagiteguye je numwe mu baserukiye komite hariyo komite y'abantu 10 twagiteguranye ngira mwababonye bambaye amabaje bari ngaha twarakoze cyane kugira ibintu bishoboke kandi n'abamenyesha makuru bose barakoze cyane kugira ibintu bishoboke rero no musi dufite réussite ikomeye cyane gose kuri iki gikorwa twakoze kandi nibazi ko ari intango tugiye gukora ibindi bikomeye cyane gose kandi twashimye twongera dushimira abantu biyumviriye kudushira hamwe duhereye kuri ambassadeur Wirinyamitwe tukongera tugashimira umufasoni Ozira irakoze Oziana n'umushinga nahe wirinda baniwe nibo bari hejuru y'iki gikorwa canke biyumvira ingene abamenyesha makuru boje hamwe no musi rero turishimye cyane ni gikorwa gikomeye cyane cy'inguvu y'ishusho nziza igitega ko abamenyesha igihugu ko abamenyesha makuru bashobora kuja hamwe bagakora igikorwa nk'iki ntitubimenyereye abandi ntabo twabonye ubwatwe bw'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi murabona ko igihugu tukirabira hasi kandi ibikorwa by'igihugu turabishigikira ijana ku ijana. Ego ndagushimira reka gato kabisa kubaza ujejwe iby'ubutunzi kuno hasi igihugu cy'akamubye menshi gose ariko uyu munsi hari abajene bishize hamwe bashoboye gushiramo ubwoko mu mamiliyari menshi ibibazo ari bakastani mwebwe mwumva mumeze gute mwazakiye gutwa mwawe twashe gushikana ino fasanyo yacu. Murakoze cyane bwa mbere ho twagomba izina rya komite ijejwe zino nyubako no kwizina y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi fashe kano kanya kugira ngo bakengurukire mwebwe abamenyesha makuru ukorera ku mbuga ngurukana bumenyi tubashimire cyane paka kikoro ntangere mwashoboye gukora ku ruhande rw'iwacu n'umunezero ntangere kuko kino gikorwa turiko dukora hano ni gikorwa cy'igihugu stade kwije amategeko mpuzamakungu ni ikintu gikomeye ku gihugu Barundi ari nayo mpamvu turyoherwa iyo tubonye yuko umurundi wese ahaherereye mutajejwe yifuza gushiramwo ukuboko kwiwe kugira ngo nicahera nk'uko mwabivuze aze yishimire igikorwa kizoba giheze nk'iciwe ni naho ndetse n'ibungabungwa ry'ico gikorwa riheze rikagenda neza mu gihe uwo ari we wese afisemo uruhara rero ni umunezero ntangere nk'uko mubivuze ni igikorwa gitegekanya gutwara uburyo bwinshi kimaze gutwara uburyo bwinshi rero tubonye mugize icyo mukora ni umunezero udasanzwe ahubwo tukaboneraho akaryo ko gutera akamo n'abandi bataragira icyo bakora kugira ngo arejo ari hirya y'ejo nabo nyene baze bashobore kuraba icyo bokora kugira ngo dusoze mu kiringo kitari kirekire kino gikorwa cy'iteka mu gihugu no ku Barundi. Mbega uwo yifuza gusaterereye atashoboye kuronka ukuntu yobigenza yobicishaho gufashanya ku by'ukuri ntawo kwifuza kugira icyo aterera yobura uko abigenza atarosa akanya ko gushika hano azane ikintu nk'uko mwabikoze arashobora gucisha kuri konte turafise ikonte muri Bankobu nimero ni ubusa 45 120 103 agakwego 52 ni konte yuguruye ku izina FFB Stade Intwari. Sinzi ko musubira muri izo nimero. Ubusa 45 120 reka subiremo ubusa 45 26 120 103 agakwego 52
konte yuguruwe muri Bankobu ku izina rya FFB Stade Intwari. Ni ukuvuga ko bica vyoroha ingene umwe wese yogira icyo akora. Yego, ntitugaba tutabajije ushaka kubaza? nashaka mbaze nka mwebwe muko murakurikirana inyubako ku murundi wese kumbure ari ngaha canke ari hanze. Ibyo nakurikiranye nabonye benshi bakereye imifuko y'isima, mbega mu bikorwa bikenewe isima niyo yoba ikenewe gusa kumbure ati ubundi nyimba rose ibati ibindi bintu mwohamagarira abantu kuzana kumbure byaba bikenewe ku nyubako imeze neza? Benshi ku by'ukuri bashoboye gushikiriza isima, ariko siyo yonyine ikenewe. Mugabo isima ni kimwe muri ni kimwe gikenewe cyane mu bijyanye n'inyubako, hamwe ni ferabeto. Ferabeto nayo irakenewe cyane. Mugabo igituma dukunda cyane ko abantu bazana isima ni ukugira ngo nuko yoroshe gusuzuma isima ije ni y'ubwoko ubuhe, karite yayo niyihe, kuko ngaha ntidukoresha karite iyo ariyo yose. Ni ukuvuga hariho isima ikora nko mu bijyanye n'ibi byo kunora, ibi byo kubaka. Mugabo hari ibindi bikorwa bikenera isima special. Ni ukuvuga rero nko ku iferabeto ntitwifuza yuko umwe wese azana iferabeto iyi, kuko dukeneye yuko tuba twaravye la karite yayo. Nico gituma rero twifuza yuko abantu bozana isima bakeneye nko ari ferabeto boza bagabwira bajejwe ubuhinga bakajana bakabereka iferabeto tuba dukeneye iyo ariyo. Ubundi bwobwo ibikenewe ni byinshi cyane. Ibati n'amabati niko kuko ibati tuzokoresha ngaha naryo nyene sijya ariyo yose. Ubone tugomba gukoresha iryo muri Musumba, irindi ryo muri Turikiya, irindi ryo muri Kenya, irindi byoca bigorana. Tugomba ko biba byose ari mu gihe hoba hari nk'ugombye gutera amabati yose. Nico gihe yoca yegera abajejwe ubuhinga bakamubwira ibati rizokenerwa gukoreshwa ngaha iryo ari ryo. Ni ukugira ngo by'ukuri murabizi yuko ino stade igomba gukurikiza ibisabwa na rya shirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru. Nico gihe rero ikintu icyo ari cyo cyose bagenda baraba yuko gikwije ibyo bifuza. Tugomba ko iheze izoca yemerwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru. Ego, ntitwashobora tudahaye ijambo umwe mu bariko barubaka iyi stade. Girisa tubwiye nawe nyene bimeze gute kubaka kuba uri mu bantu bakubaka stade Intwari? Ego, murakoze kumbaza iki kibazo. Kuba ndiko ndubaka iyi stade Intwari, bwa mbere na mbere ho ni iteka, nk'uko icivugo cyo kubaka iyi nyubako ari twitera iteka. Kuba rero ndi mu bari ku mutwe bariko barafasha iki gihugu cyacu ko cyo kwitera iteka, hama kigire ikibuga gishobora kwemerwa n'ishirahamwe mpuzamakungu FIFA, kugira ngo n'ibihugu byose bivyifuza bishobore kuza gukinira ngaha ata nkomanzi. Ni iteka ntangere, kandi nibaza yuko iri teka namwe kugira muragiyumvamwo ni geste mukoze mu kuzanira isima. Ndazi ko mubyumvamo neza yuko niteye iteka namwe. Uwo munezero rero mwumva mufise kuri aka kanya genda wamana misi yose, kuko namba ngani yose. Mane bakomeze. Hari kibazo cyako cyanyuma. Muravye uburyo bwateguwe na leta ingene bungana igihe cyateguwe cyateranije stade cyo kubakwa, no mu gihe haramutse habonetse ubundi buryo buvuye hanze ariko buvuye mu Barundi cyangwa abantu bakunda Burundi, muravye ikiringo cyo kubaka stade cyo gabanuka cyane nubwo bitaboneka uburyo bwa leta burahari kugira ngo ushobore guhera mu gihe gitoya. Igihugu ni cy'Abarundi. No kuvuga uburyo bw'igihugu n'uburyo bwa twebwe. Ni twebwe dushira mu gihugu ubwo buryo. No kuvuga rero mu gihe Abarundi tukiriho uburyo burahari, haba
ahasigaye ingene tugenda tubwegeranya kugira ngo igikorwa tuba twishinze kiranguke. Byumvikana rero yuko uburyo bwategekanijwe muri bimwe byo gutegekanya by'uburyo bugomba gukora ku gikorwa ni bwinshi, mugabo nta bwoba. Igikorwa cyaratanguwe nyine icyubahiro yaragitanguje, kandi nk'uko mubizi ayaga amasigara cyicaro amaze abikurikiranira hagufi, kandi turayizera neza yuko mu minsi atari yakure bibandanije nk'uko muriko murabikora n'ukuri pe igikorwa kizoba gisozerewe kandi ari igikorwa cy'iteka. Ego reka twashimire cyane. Murakoze, natwe turabakengurukiye rwose. Ego reka duheze dushishikariza abantu badukurikiranye gukora nk'uko twe twakoze. Nabivuze kare mu ijambo umufuko muri 30.000 ashobora gusanga ejo yaduze ko idolari ntavyo turuzi, mugabo canke yamanutse, mugabo mwese yumve ko gutanga umufuko umwe no guterera igihugu kandi uzoba witeye iteka nk'uko babivuze. Kuba kiteka cyo mu Burundi wese uri hanze uri mu Burundi terera umufuko 3-5 gushigikira leta yacu. Reka nshimire abantu badukurikiranye, nshimire abagenzi banje bose bakorana kino gikorwa ubandanye gutyo. Merci.